nyuma y'uko tumaze kwiga ibyigwa bitandukanye CNDH nishobora kureka nishobora kugumira indiferent imaze kumva ikibazo gihari. Uyu ni cegera cy'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Aha rero hakaba yariko atanga ikigwa ku banyeshuri bo mu makaminuza atandukanye yo mu Burundi ivyerekeye urudandazwa rw'abantu. Bamwe muri abo banyeshuri nabo bakaba batanze uburorero bw'ingene abantu badandazwa. Uyu akaba ashikirije akarorero ku vyo yabonye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Au Congo, il y a des femmes aussi, il y a des enfants qui sont aussi enrôlés dans des groupes armés pendant qu'ils n'ont pas encore atteint ce âge aussi. Je peux dire que c'est parmi aussi un acte aussi de maltraitance. Merci. Uyu nawe atanga akarorero k'abadandazwa bakaja mu bihugu vy'Abarabu. Le plus souvent, j'entends des victimes de ce traite de la personne humaine, les gens qu'on transporte en Arabie Saoudite, en leur disant qu'on va les donner de l'emploi. C'est surtout les filles ou les femmes. Jacques Shimirimana umukomisere muri CNDH akaba n'umukuru w'igisata kijejwe guteza imbere agateka kazina muntu yavuye rero aha ikiganiro amenyesha makuru aho yashikirije ibitari bike kuvyerekeye urudandazwa rw'abantu. Jacques Shimirimana: uyu munsi mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH twashimye gutumira abarongoye abandi mu banyeshuri ba kaminuza kugira ngo tuganire ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu, kubera ko bwa mbere bwo tuzi yuko ari ndongozi bari imbere y'abandi banyeshure kandi abo baserukira ni benshi cyane. Hanyuma ubwa kabiri no kubera ko muri abo baserukira harimwo abahora bashikirwa canke aboshobora gushikirwa n'ico caha c'urudandazwa rw'abantu. Ubugira gatatu no kubera ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu wabonye yuko abanyeshuri muri kaminuza bafise uruhara rukomeye cyane mu guhimiriza baba abo bigana baba abo basiga iwabo ku gatumba iyo baje ku mashuri canke n'abagenzi babo batabara abanyeshuri muri kaminuza. Bisigura yuko guca kuri abo bituma vyoroha cyane ko ubutumwa bushikira abantu benshi cyane. Ubwa kane no kubera ko abo banyeshuri bo muri za kaminuza babara abantu bari imbere y'abandi mu bijanye n'ivy'ubwenge, bategerezwa kuba karorero, ibi bakabimenya bakamenya yuko ari icaha mpuzamakungu, ari icaha gikomeye cyane, iki caha cyo kudandaza abantu, kugira ngo babigire ko n'ubushakashatsi barabe uburyo Burundi bwakoresheje mu kurwanya iki caha c'urudandazwa rw'abantu, bagereranye no mu bindi bihugu uburyo bwakoreshejwe, hanyuma banatwigire batubwire bati tubona mu Burundi twoshika kuri iyi ntambwe mu bijanye n'uburyo bwo kurwanya iki caha c'urudandazwa rw'abantu biciye muri bimwe twita ama memoire bapresenta iyo barangije amashuri. Mu mugwi CNDH mufise n'icegeranyo c'ingene idandazwa ry'abantu mu Burundi ryagenze mu mwaka wa 2020. Gushika uyu munsi nta rwego na rumwe rw'igihugu rwaba rufise ico cegeranyo, kubera ko ico ni cegeranyo gisaba amatohoza akomeye cyane, ariko ugereranije n'imyaka yaheze 2016 17 kuduga gushika mbere muri 2019 biraboneka yuko urudandazwa rw'abantu mu Burundi rwagwanijwe ku rugero rushimishije. Mbere n'ikimenyamenya nuko muri uku kwezi nyene turimo kwindwi mu ntango z'uku kwezi departement isanzwe iraba igenzura ibijanye no kurwanya ivyo kudandaza abantu ku isi, departement yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasohoye icegeranyo aho yakuye Burundi ku rugero rugira gatatu tuja ku rugero rwa kabiri. Bisigura yuko igihugu, abarundi, inzego zitandukanye zagize uruhara rukomeye cyane mu kurwanya urudandazwa rw'abantu.
ivyo rero biratera intege cane kubera ko Burundi twari tumaze imyaka itari mike turi ku cicaro kigira gatatu cerekana yuko ata vyinshi cane biba biriko birakogwa mu kugwanya ako kabi kabishe, ariko kuja kuri urwo rugero rwa kabiri ni cerekana yuko twese hamwe abanyamakuru abari mu nzego zitandukanye z'igihugu twagize urunani rw'intamenywa kugira ngo tugwanye duhashe icaha cyo kudandaza abantu mu Burundi. Yego mbega mutubwira naho kugwa iki kugira ngo urudandazo rw'abantu donc hatuzwe abakorwa urudandazo rw'abantu. Ivyo kogwa ni vyinshi. Ubwa mbere ni vyiza yuko tubanza gutahura ingene urwo rudandazwa rukogwa, ari naco cadukoranije ngaha turi kumwe n'indongozi mu makaminuza atandukanye, indongozi z'abanyeshuri, hanyuma umwe wese afise uruhara mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Si igikorwa ca leta gusa, si igikorwa c'abagize leta, si igikorwa c'abasanzwe bari imbere y'abandi, ni igikorwa c'umurundi wese n'umunyamahanga ba mu Burundi, kuko iki ni kiza dutegerezwa kurwaniriza hamwe. Hanyuma abandi bafise uruhara rukomeye cane n'abasanzwe bari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, kubera ko abo bafise uruhara mu guhagarika, mu gukurikirana umuntu wese aba yikekwa ko ariko arakora urwo rudandazwa rw'abantu. Abandi bafise uruhara rukomeye ni inzego z'ubutungane. Inzego z'ubutungane kubera ko nibo bacira imanza abariko bagirijwe gukora ico caha, hanyuma bakabashengeza, bakabacira imanza, bakanabarihisha n'indishi z'akababaro igihe biba bikenewe. Abandi bakenewe cane ni imigwi y'igihugu nk'uko umugwi CNDH, amashirahamwe atandukanye asanzwe aharanira agateka kazina muntu, mu guhumiriza abarundi kugira ngo bamenye ingene urudandazwa rukogwa n'ingene ababa barukorewe bamererwa nabi. Ivyo bizotuma abantu babimenya, hama bamaze kubimenya bigabanye igitigiri c'abatwagwa muri urwo rudandazwa. Mbega ryari umuntu avuga ko habaye urudandazwa rw'abantu? Tuvuga ko habaye urudandazwa rw'abantu iyo umuntu yamaze kujanwa agashika iyo yatwawe, kuko biragoye kugira ngo uvuge ngo uyu muntu yadandajwe utarabona ico yaragiye gukora. Abahinga rero muri ibi baratubwira yuko udashobora kuvuga ko umuntu yadandajwe atarashika iyo yadandarijwe. Iyo rero yamaze gushikayo agafatwa nabi, agakubagurwa, agashurashuzwa, aho niho duheza tukavuga tuti uyu muntu yaradandajwe, uyu muntu ari muri bamwe twita aba victime de la traite. Muga ntushobora kuvuga ko ari umu victime atarashikirwa n'ivyo byose ndondaguye. Aho ashobora kuba umuntu yiketswe ko ashobora kuba muri aba victime muga batarabawe. Kimwe mu bituma urwo rudandazo ruguma rwibonekeza hariho ubukene buba buri mu miryango. Ica kabiri hariho ukutamenya kuri bamwe bataba bazi yuko urwo rudandazwa rubaho canke rushoboka. Ica gatatu hariho ababa basanzwe bari muri bamwe barondera akazi batararonka akazi, canke bamwe dushobora kwita abashomeri. Abo nabo bakaca biyumvira yuko agiye hanze ashobora kuronka ico yokora kikamubeshaho, kikabeshaho n'umuryango wiwe. Hanyuma abandi nabo barajayo kubera kwigana abagenzi, gukurikira abagenzi, bakamenya ivyo bahuriyeho navyo ko atari vyiza ari uko bamaze gushikayo. Hanyuma ntibisigura yuko ababa bagiyeyo bose bahura n'ivyo bibazo canke bose bamerewe nabi, sivyo na gato. Ariko kubera ko bataba bakingiwe n'amategeko yaba ayo muri ivyo bihugu bagiyemwo, yaba yo ngahi iwacu, igihe bashikiwe n'ingorane imwe muri izo twadondaguye biragorana cane kubakingira, kuko abandi bakozi muri ivyo bihugu baba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ajejwe akazi. Ugasanga vyinshi muri ivyo bihugu ntivyateye umukono kuri ayo masezerano. Abandi bakaba bakingiwe n'amategeko yo muri ivyo bihugu ajejwe ivyo gutunganya akazi. Ukaca usanga muri ivyo bihugu abo bantu ntibarimo mu bakingirwa n'ayo mategeko kubera ko ari abanyamahanga. Igihe rero hataba hari amasezerano hagati y'ivyo bihugu n'igihugu cacu c'u Burundi, birumvikana yuko bagize ibibazo ataho baheza ngo biture, ntibiborohera na gato, kuko yaba amategeko y'iyo bari, yaba amategeko yaha iwacu, nta na hamwe baba bakingiwe, kiretse yuko mu itegeko twasiguye ryo mu 2014 rijanye no kurwanya urudandazwa rw'abantu
ryo mu Burundi bavuga yuko igihugu c'u Burundi gitegerezwa gukurikirana gutahana abarundi baba bagize ibibazo bijanye n'ivyo byo kudandaza abantu baba bari mu mahanga. Ivyo navyo kubikora ni igikorwa kitaba coroshe kuko bisaba gutegekanya uburyo muri ryabwirizwa rya leta ritegekanya uburyo leta ikoresha. Ubwo buryo nabwo kubutegekanya ntibiba byoroshe kuko igihugu ntikiba kizi abazohura n'ivyo vyago ingene bangana, ariko itegeko rirategekanya yuko igihugu gitegerezwa gukingira mu buryo bushimishije abahuye n'ivyo vyago vy'urudandazwa rw'abantu. Le thème de l'année, c'est la voix des victimes nous guide. La voix des victimes de la traite nous guide.